Ndagushimiye cyane kuba mwashoboye kwitaba akamo kacu. Murakoze cyane. Kumbure amazina yanyu nico musanzwe mukora. Jewe ku mazina ni Atanaze Nkunzimana, nkabasanzwe ndi umwigisha mushakashatsi muri kaminuza y'Uburundi mu gisata kije kwigisha ivy'ubumenyi bw'isi, ibidukikije n'abantu. Nkabasanzwe nkora ubushakashatsi kubijanye n'ihindagurika ry'ibihe, uko twovyifatamwo mu guhangana n'ihindagurika ry'ibihe, mbere ibijanye byose nico tuma abantu birinda canke bahangana n'ibihe na cane cane no mu gukingira ibidukikije. Professeur Atanaze tugiye kuganira ku kibazo kijanye nico twokwita zone humide ziriko zirazimira zitariko ziraboneka. Kumbure zone humide mwobisigura gute kuba ariko baratwumviriza? Tuvuze ahantu hasanzwe habika uvuga amazi, zone humide, turavuga muri rusangi haba iyo myonga, ahaciye iyo myonga, haba inzuzi n'impande zazo, mbere n'ibiri mu nzuzi, zaba inzuzi z'amazi navuga akeye canke inzuzi zimwe amazi arimwo umunyu n'ibindi, na cane cane ahantu hose hashobora kuba hogumya ubukanye, amazi, habika amazi. Turabona hano mu Burundi ahari imyonga, hariho inzuzi, ibyo byose urangije kudondagura. Mbe burya bifise akahe kamaro kubijanye no gukingira ibidukikije? Aho hantu hasanzwe habika amazi canke zone humide harafise akamaro kanini mu bijanye no gukingira ibidukikije, na cane cane yuko ibinyabuzima vyinshi vyaba ibikoko canke ubwoko bw'ibiti bitandukanye, dusanga hariho amoko atandi woyasanga atari ahantu hasanzwe hari amazi. Muri ico gihe rero aho hantu hasanzwe hari amazi haba hari ibinyabuzima vy'ubwoko bwinshi, bikwega inda, bitambuka, bigira gute. Hama mu biti hariho ivyatsi atandi wobisanga kiretse ahantu hari ayo mazi canke hari ibidengeri canke haca umwonga. Kuko bifise akamaro kaniniya kuko haratubikiye vyinshi kandi bituma tubaho, bibuze tutobaho. Murazi ko amazi asoko ry'ubuzima, amazi niyo yatugize. Mu gihe rero ahantu hasanzwe hari amazi hageramiwe, burya n'umuntu n'ibinyabuzima muri rusange vyose biba bigeramiwe. Kumbure uvuze akamaro kavyo, bamwe basha kwibaza ati tugiye tukahamesera impuzu tukaharimira, akosa akamaro mubivuga ko iki byo? Ego nivyo n'akamaro, ariko nukuraba mbega babikora gute, kuko nk'abagiye kuharima muca mwumva ko aho urimye vya binyabuzima vyari bihari, mumva ko vyishe, ibidahunze birapfa. Uwo aje kuhashira ibintu vuga birimo pollution, ibihumanya, nk'iyo sabune dufata umuntu aje kuhamesera canke ari undi muntu aje kuhakorera amagabo vyohumanya, aho ntaca bikaterera mu gukingira y'amazone ari humide. Turabona ahahoze hari imyonga, hariho imigezi, uno munsi itakihari. Wokwibaza yuko ari zihe novuga ati ingorane zituma ivyo bibazo biba? Murakoze. Ikibazo nyamukuru mu bituma haba kugutituka kw'ivyo bice bisanzwe birimwo amazi canke hari ibinyabuzima biri mu mazi, nuko icambere ni twebwe abantu. Igwirana ry'abantu nka mu Burundi wacu urabona ubu tugeze hafi miliyoni 14, ariko mu myaka ya 80 wabona ko hatari hake haba hariho imyonga, ibishangashanga, harimo ivyo bita bitimbura, ibikamokamo. Ariko kubw'igwirana ry'abantu bana imitumba yose nka hose abantu baribako. Hanyuma rero mu nyuma bahavuye batandukanye no kurima ahantu hatahora hari makera mu myonga. Ariko ikindi ni nuva ko ari muri ya ntumbero yo guhangana n'hinduka ry'ibirere, kuko iyo nk'imvura itaze canke kubera no kwaga kw'amatongo, abantu handi bari bugende bacaja kurima mu mwonga, ko naho umuntu ashobora kurima amezi 12 ku 12. Umva icambere nuko abantu bagwiranye ku mitumba nta kibabumba bacaja kurima mu mwonga. Ariko icakabye kandi ni muri ya ntumbero yo kwisuganya mu guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Ica gatatu rero ni kudatunganya neza imitumba, haba ku misozi canke mu myonga. Mutembere mu Burundi muzosanga hariho imyonga y'ikiruma, kandi umenga bari bakoze ico no kwita kwitunganya.
kubera ko hari impamvu nuko babantu benshi ari ku mitumba batunze n'uburimyi barima yasi bakayishira ku mugaragaro ugasanga isi ntikifise ibi navuze bifuse vya biti vya vyasi y'amashamba ya kera. Ivyo rero bifise ingaruka nini cane. Ingaruka ya mbere nuko nk'imvura iguye aho amazi yonyegetereye mu kuzimu ngo aze kugaburira y'amatangi y'amazi ari mu kuzimu twitwa mu kinofunofu les nappes aquifères canke nappe phréatique. Ico gihe umva ko y'amazi aca make kura menshi aca temba menshi atemba ko ku mitumba hatagikingiye. Ivyo rero mu gihe atabaye nova gutunganya neza ku mitumba cyane gukinga gukinga ibidukikije kurima bikurikije guhangana n'ibihe no gukingira isi yacu. Ivyo biri mu bintu bituma haba novuga gutituka kwa les zones humides. Kumbure iyo myonga ntaco yoba yonona mu gihe habaye nk'imyuzura y'amazi. Imyonga mu bisanzwe ntaco yonona iyo habaye gutunganya neza. Hari ibihugu vy'amavyabaye imyuzurira mugabo hose iyo hari gutunganya neza iyo myonga mu gihe abantu bakurikije amategeko yo gukingira imyonga nubwo vyoshika ikuzura ntaco bitwara cyagize ico vyica naho ntibifata abantu cane gose kuko tuza kuvuga yuko habaye isibe mu gihe ibintu vyafashe abantu. Ngoma ngo karorero ugiye nko muri parike ya Ruvubu uri ku kiraro ca Ruvubu hagati ya Cankuzo na Muyinga uzobona ibidengezi vy'amazi aho Ruvubu rwasheshe mugabo kubera ko atajya abantu bagwahitanye tuvuga ko habaye isibe bisigaye yuko mu gihe rero ayo mazone imide uwo yareka akayasagasira akakingira nta kibazo byotera. Amazi yuzuye yoguma ari adengere muri vya y'amashamba ndavuga canke ya zone bitati zone tampo kumbura ntaco vyotwara n'ukuri. Uwo tubwira kumbure imyonga dufise inzuzi muri rusangi mu Burundi. Ico kibazo kuri umwe cava kingura kwishoko ko navuze ko iyo imyonga kwiharura biragoye ni myinshi twashimana vya biyaga navyo baza kujamwo birajamwo ahantu hose hari n'ibidengezi bisanzwe vy'amazi aho sarajamwo rero kuvuga igiti ngo ni hangahe vyogorana ariko ico nzi nuko mu Burundi marazi ko tusenza ry'ubuhizi ni igihugu c'imitumba igihumbi so ko ifite imitumba myinshi iyi mitumba yose ivanga amazi kandi iyo mitumba yose ahishikira harimo abaca mu mwonga canke hacamwo navuga gishanga mumva ko twayifise uretse ko kuno mwanya nkayo myinshi muri yo byukuri yamaze gutituka ikira tujana tubona. Wavuze icari co zone imide iyo myonga inzuzi uravuga ingorane zikunda gushika gusanga irimwo iranyika ntikiboneke none wovuga iki ingingo canke imikenyuro kugira ngo bashobore gukinga iyo myonga izo nzuzi ndetse n'ibindi. Murakoze kuri ico kibazo hari byinshi byo kuba kugira ngo dukingire iyo myonga vy'ibidengezi vy'amazi n'izo nzuzi naho saca amazi. Icambere twohera kuri kimwe navuga mu ntambamyi zituma haba itituka ry'ivyo vyaho hantu hasanze haca amazi canke hari amazi bavuze ko ahanini ari abantu dufate bagwiriye ico nicambere hama gaca haba kutatunganya neza imisozi turimako aho myinshi igaragara aho zangingo zo kurima dukurije ibidukikije abazikurikiza ari bake. Rero murumva ko inyishu ya mbere no gukingira ku mitumba gukurikiza za mpanuro zijanywe no gukingira ibidukikije ku mitumba aho tubishize mu ngiro imitumba yose tukayambika n'ibiti bishaka kubana n'ibiterwa ahatemba tukaca imikobeko tukatera ivyatsi bifatisi n'ibindi ivyo byose biri mu bifasha y'amazi gusa kunyengetera mu kuzimu kugaburira mwe navuga nape aquifère donc kugaburira y'amazi mu kuzimu y'amazi nayo agacagaburira myonga. Ariko ambavu yico naho duhe turaba imyonga uko turima tantu tuyikoresha hakaba gutunganya ahantu bakavuga bati hano reka harimwe ariko hano hareke hagume hari vya binyabuzima kama kuko umaze kuharima vya binyabuzima vyose babipfuye vyaba ibikoko canke vya vyatsi kuba ko hari gutunganya ku misozi no gutunganya mu myonga. Ikindi gikomeye
ni uguhindura imyumvire navuga uko dusanzwe twiyumvira mu bijanye n'amazi ko hari benshi bimva ko amazi ari ikintu kizokwamaho Imana yashize ngaho camaho ariko kumenya yuko uko tutitayeho muri kuyatunganya neza gutunganya ahava niyaja neza mu minsi mike dusanga za nzuzi yabiyaga amazi ariko arakama ku munsi bisaba guhinduka tumenye yuko amazi si ikintu gihoraho ahubwo n'ikintu gisabwa kubungabunga naho amazi tubihera hehe ku mitumba hama kaja mu myonga gutunganya neza hama rero ikindi kigira kane ni ugushira mu ngiro rero mwe navuga ya mategeko araba ibidukikije ya mategeko araba gutunganya amazi ya mategeko araba ivy'inyubako ya mategeko araba ivy'amashamba ivyo byose igiye mu ngiro vy'ukuri wosanga ya myonga za nzuzi ya zone humide twashoboye kwakingira kuko ico gihe ni gukurikiza hahantu bavuga bitango zone tampo hagati y'uruzi naho abantu bakoreye ibikorwa hagati y'ikiyaga nabo bakoreye ibikorwa ivyo byose bimaze kuja mu ngiro tukabikingira kumbere ho bakarusha. Ndagushimiye cyane umwigisha muri kaminuza Professeur Atanaze. Murakoze cyane ni hawe n'ikindi kibazo mufise mashaka kumbaza murakoze.